ishwagara umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu twisunze ubuhinga bwiza bw'irima. Inshuti na mu bagenzi muriko murakurikirana insamirizi, turabahaye ikaze mwese muri iki kiganiro kigiye kubayagira kubijanye no kuryohora isi eka hamwe n'ubuhinga bwiza bwo kurima kijambere buzofasha abarimyi batari bake kongereza umwimbu mwirima ry'agatasi eka no gukingira isi ndimwa. Muri biganiro rero muriko murakurikirana mu mice itandatu, turaza kubayagira mu buryo buramvuye uko bategura itera, inyongera mwimbu, imbuto, integuro yo gutera ivyatsi bikinga inkukura, kurima dukikamika, amatandukanya meza, guca amabango dukikamika, gukurikirana imirima, gutegura umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, gusukura imirima, kubagara, kumenera, gufurira, kurembera, gusasira n'ibindi. Nimwashira mu ngiro rero zino nyigisho zobagirira akamaro kadasanzwe muri iki kiringo c'itera, zibafashe kugwiza umwimbu hamwe no gukingira isi ndimwa. Twabateguriye kandi udukino mu mpera za kino kiganiro. Umurimyi wese w'umurundi arafise uburenganzira bwo kuja muri iryo higanwa. Abazotanga rero inyishu nziza, umugwi ujejwe gutegura ibiganiro uzotora 10 ba mbere bazoronka ubushimwe. Turabatumira rero mwebwe mwese gukurikirana ivyo biganiro, kuko mu mpera z'ikiganiro kimwe muzotanga inyishu muciye ku nimero itare yatubura 31 ubusa 9 31 ubusa 9 muciye ku mihora ya Lumitel canke Econet. Abazotanga rero inyishu nziza bazohabwa ubushimwe butandukanye. Reka ngire ko ndabudondagura: hariho isuka, isabuni, umufuko wo gushingura mu mwimbu witwa umumaranzara, irozwari, eka mbere n'amahema. Nimwakurikirana ibi biganiro vyose muzoronka ubumenyi bwinshi cyane, mwongere mugire n'amahirwe menshi yo gutsindira udushimwe dutandukanye. Dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mukurima neza. Uyu munsi rero mukurikirana ikiganiro kugira gatatu, kikaba gishimikiye kubijanye n'amatandukanya meza, guca amabango dukikamitse. Nayo civugo ca kino gihe ni tubungabunga isi, dutere neza kugira ngo twongereze umwimbu n'ubutunzi. Hano rero muri studio turi kumwe n'abatumire baza kutuyagira kubijanye n'amatandukanya meza no guca amabango dukikamitse. Reka rero tubaye kano karyo kugira ngo bashobore kutwidondora, eka namubwiye muri kumara dukurikirana muri hirya no hino mushobore kumenya abatumire dufise muri kino kiganiro. Reka duhere mu buryo bwanje. Murakoze, nitwa Uwikunda Oscar, nkaba ndumuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Egome murakoze cyane mushinga ntaye Oscar. Reka duhe uwundi mutumire yavuye muri Tubura, nawe ashobore kutwidondora. Murakoze, nanje nitwa Ishimwe Era Arleti, nkaba nyene ndi wo muri Tubura nkuko mubivutse, nkaba nkora mu gisata gitegura inyigisho z'uburimyi mu karere ka Muyinga. Egome murumvise rero abatumire dufise hano muri studio, kandi bafise vyinshi bagiye kutuyagira muri kino kiganiro. Reka rero ikibazo ca mbere tukibaze umutumire wacu yavuye mu bushikiranganje. Mbega iyo tuvuze amatandukanya meza ku bitegwa, aho tuba dushatse kuvuga iki? Murakoze, amatandukanya y'igitegwa hagati y'imirongo cyangwa hagati y'amabango ni nkenerwa cyane kugira igitegwa gikure neza. Mu guha igitegwa ikibanza gikwiye, keshi tuba duhagaritse icuranwa ry'ivyankenerwa. Aho novuga nk'umuco, novuga amazi canke ivyunyunyu. Amatandukanya meza kandi yego atuma akayaga gatembera neza, mbere n'ingwara zikagabanuka. Iyo dukurikije rero izo nyigisho, igitegwa kiramera neza, umwimbu uriyongera, mbere ukaza umeze neza. Ico mwomenya rero, ayo matandukano ahindagurika bivanye n'igitegwa. Aho nutanga akarorero, murabona ko twimirije irima ry'agatasi, keshi barakunze kurima ibigori, barakunze kurima ibiharage, barakunze kurima n'ibiraya. Ku bigori rero, hagati y'umurongo n'uwundi dutandukanya isantimetero 75. Hagati y'ibango naryo n'irindi tukatandukanya isantimetero 50.
ariko ku biharage hagati y'umurongo n'uwundi dutandukanya isantimetero 40 hama hagati y'ibango n'irindi tugatandukanya isantimetero 20 hanyuma ku biraya naho hagati y'umurongo n'uwundi dutandukanya isantimetero 80 hanyuma hagati y'ibango n'irindi naho tugatandukanya isantimetero 30 ayo matandukanywa rero atuma ibiterwa bitegerana cyangwa ngo bitandukane cyane. Ego cyane murakoze. Ikindi kibazo reka tugitumbereze ku mutumire wacu yavuye muri Tubura, mbega none amatandukanya meza akogwa gute? Amatandukanya rero meza mu kuyakora hari intambuko ducako. Intambuko ya mbere niyo gupima uduti tuzokoresha amatandukanya, kandi utwo duti dupimye neza wakoresheje imetero. Iyo ntambuko ya mbere uyihejeje hageze kuja guteragira mu murima uhiga imambo zibiri zimeze neza, imwe hino iyindi hirya, hanyuma ukawoherako umugozi kandi ukawukaza neza. Uhejeje ivyo oya uca utora isuka ugaca ibango rya mbere wisunze uwo mugozi wawe wabambye ku mambo, hanyuma ugatora ka gati kawe gapimye neza kamatandukanya hagati y'ibango n'irindi. Ako gati ugatoye ufata aho ibango rya mbere wariciye ugashirako agasonga kako gati, hanyuma aho kagati kaguye ugaca ibango rigira kangahe kabiri, hanyuma ukabandanya ubikora uwo murongo wose ukoresheje ako gati kamatandukanya. Nk'akarorero ku bigori dukoresha agati kamatandukanya 50 hagati y'ibango n'irindi, ukabandanya uwo murongo ukoresha iki ako gati kamatandukanya ya santimetero 50. Aho rero umurongo wa mbere tuwuhejeje tuca tuja ku murongo ugira kabiri. Umurongo ugira kabiri nawo tubanza gutora ka gati kamatandukanya hagati y'umurongo n'uwundi, nako nko ku bigori ni santimetero 75. Ugafata ka gati kawe gapimye kandi neza, ufata agasonga kuri rya bango rya mbere wari waciye ukagashirako, hanyuma agasonga kandi aho kaguye ugacira indi bango rya kangahe rya mbere ku murongo wa kabiri. Uhejeje guca iryo bango rya mbere mugabo ku murongo wa kabiri uca ubandanya uca amabango yo kuri uwo murongo wa kabiri wisunze umurongo wa mbere. Kandi rero aho hantu no kuhabera amagabo, kuko umurongo wa mbere ni uzoduha imirongo yose tuzoca muri uwo murima wacu tugira duteragire. Ikindi naco nuko ayo mabango mu kuyaca tuyaca dukitse kugira ngo turinde cyane inkukura nimba wateragiye imvura iguye ntibitware kandi n'ivu ntirishunguruke. Hanyuma rero bikagenda ukabandanya uca uwo murima wawe wose uko ndabivuze ukarangira. Murakoze cyane. Ariko kandi turacafise utubazo two kubabaza, mbega kubijanye n'ivangwa ry'ibiterwa nk'akarorero nk'ibigori n'ibiharage, ibiraya n'ibigori, nayo matandukanya meza twoheza tukagira. Murakoze. Mu bisanzwe muri Tubura ntiduhimiriza cyane iryo vangwa ry'ibiterwa, mugabo mu gihe umurimyi abishatse turabahimiriza yuko bo bikora uko gukurikira. Utangura guca umurongo w'ibigori, hama ugakurikiza imirongo ibiri y'ibiraya, hanyuma ugakurikizaho nyene umurongo w'ibigori. Bisigura yuko hagati y'imirongo ibiri y'ibigori hari imirongo ibiri y'ibiraya. Aho rero amatandukanya nayo bica bigenda gute? Amatandukanya hagati y'imirongo ntahinduka, yaba hagati y'ibigori canke y'ibiraya tugumana santimetero 60. Amatandukanya rero ahinduka tugiye hagati y'ibango n'irindi. Hagati y'ibango ry'ikigori n'irindi hari santimetero 50. Mugabo hagati y'ibango ry'ikiraya n'ikindi kiraya ni santimetero 30. Ivyo rero ugacukurikiza kumwe twabivuga haruguru ku matandukanya meza wabigenjeje uko. Umurimyi naho ashatse kuvanga ibiharage n'ibigori naho nyene turagira ico tubibabwiye ko uko nubo bigenza. Urabanza nyene ugaca ubwa mbere uwa murongo w'ibigori kuri ya matandukanya ya santimetero 50 hagati y'ibango n'irindi, hanyuma ugakurikizako imirongo ibiri y'ibiharage. Hagati rero iyo mirongo yose ntihinduka naho nyene ni santimetero 40.
hagati y'umurongo w'ibigori n'ibiharage ni santimetero 40 ntihinduka. Mugabo hagati y'ibango ry'ibiharage n'irindi bango ry'ibiharage ni santimetero 20. Ibigori byo twabivuze yuko ari hagati y'ibango n'irindi ari santimetero 50, hanyuma ukabandanya neza uko oya. Ego mwe murakoze cyane, reka rero tugaruke ku mutumiro wacu yavuye mu bushikiranganje. Mbega birashoboka ko umuntu wese ahindura amatandukanya y'ibiterwa? Ego birashoboka, mugabo bivuye mu bushakashatsi kandi vyemejwe n'ikigo kibijejwe izabo. Ivyo rero bikorwa mu gihe bashatse kuraba itandukaniro hagati y'amatandukanya ya kera n'amatandukanya mashasha. Mu gihe rero bibonetse yuko amatandukanya mashasha afise akarusho, araheza agakoreshwa. Ikindi kibazo rero naco, mbega umwavu w'ikirundi ufise akaye kamaro, hari cyo wokonona iyo tuvanze n'umwavu w'ikizungu? Umwavu w'ikirundi ni nkingi y'uburimyi bwiza, na cane cane mu kugaburira ibiterwa no mu guha isi ivyunyunyu vyankenerwa. Iyo rero isi itabiwe n'umwavu w'ikirundi mwinshi, igira utunyabuzima tw'ubwoko butandukanye, kandi iyo si rero iraheza ikagira imero nziza. Tuvanze rero n'umwavu w'ikizungu, umwavu w'ikirundi uraheza ugatanga ivyunyunyu vyankenerwa ku giterwa, kandi urafasha mu gukinga inkukura kuko amazi araheza akanyiririka, kandi ukagumya akanovera k'isi igihe kinini. Muri ico gihe ibiterwa rero biraheza bikagira ubuzima bwiza, bikongera bikarinda n'ihindagurika ry'ibihe. Rero ca dusaba yuko mubandanya mutegura umwavu w'ikirundi, na cyane cyane mu kwijukira za nyabarega, kugira turonke umwavu ubongeye kandi wakanovera. Hanyuma rero nkuko mwari mwabajije yuko umwavu w'ikirundi hari ico wokonona, ahubwo ukoreshejwe aho konona twabonye yuko ufise akamaro kanini, kuko twabonye ko ari wo uvamo vya vyunyunyu, ari utuma isi yacu igira akanovera, kandi ukongera ukanayikingira. Reka ubonaho tugaruke kwa Arleti yavuye muri Tubura. Mbega ni gute bategura umwavu w'ikirundi? Muri Tubura rero tubahimiriza gukora nyabarega. Iyo nyabarega nayo dutangura gushiramwo uduti tubora, hanyuma tugakurikiza ivyatsi vyumye, kambere hanyuma tugashirako n'ivyatsi bibisi, hanyuma ukazana umwavu wa kirundi ugashirako, hanyuma ukarenzako umunyota. Igisigaye rero ngaho haba hageze yuko ukurikirana nyabarega, muruko kuyikurikirana naho urayivomerera, eka mbere ukanayihindukiza, aho naho ni rimwe mu ndwi zibiri. Ariko rero kuwo vyagoye arashobora kugira ikirundo cyo hejuru, mugabo akabigira nkuko nyene twavuze, no guhindukiza akahindukiza uko nyene twavuze, kambere no kuyivomera akazarayivomerera. Reka rero tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje, nawe tumwibarize, mbega kuri buri giterwa twokoresha urugero rwiza ku mwavu w'ikizungu? Si umwavu w'ikizungu gusa twokoresha, kuko buri giterwa turahimiza yuko ubwa mbere babanza gukoresha umwavu w'ikirundi. Aho naho rero hariho urugero tubahimiriza, na cyane cyane kuri ibiterwa dusanzwe tumenyereye mbumba rugo, turabahimiriza yuko mu ibango bashirayo amashi 2 rimwe, kandi ayo masi akaba bongeye neza. Rero aho rero turaca tubasaba yuko baca bongerako wa mwavu w'ikizungu. Nk'akarorero murabona yuko mwitera dukunze gukoresha aya masi bita fomi imbura. Aho rero nko ku biterwa bimwe bimwe, nk'akarorero nko ku bigori bategerezwa gushirayo uturumyo 2 twifanta mu ibango rimwe, hanyuma no kubiraya nuko nyene bashiramo uturumyo 2 mu ibango rimwe, tuyaturumyo twifanta. Ariko rero nko kubiharage, cyane cyane kubiharage by'ibiremberwa, turabasaba yuko bashiramo akarumyo kamwe kifanta mu ibango. Hama kubiharage navyo bitaduga bita bito bito, naho tubasaba gushiramo nahone akarumyo kamwe kifanta mu ibango. Yego. Kindi kibazo rero tukibaze Arleti yavuye muri Tubura, mbega kubera iki ari ngirakamaro kugira urugero rwiza rw'imbuto mwibango? Urugero rwiza rw'imbuto mwibango ni ngirakamaro cyane, nkuko n'urugero rwiza rw'umwavu ari ngirakamaro. Muri Tubura rero turabahimiriza urugero rwiza, nko kubiharage intete 2 zirakwiye mwibango, nko kubiraya ikiraya kimwe mwibango kirakwiye.
ivyo rero bigatuma igiterwa gikura cisanzuye hakareka kubaho ryacuranwa ry'umuyaga ry'umuco ry'ivyunyunyu mw'isi. Tubananye rero kubashimira ukuntu muri ko muradukurikirana muri benshi muri mu mihingo itandukanye y'igihugu c'u Burundi. Akarero ni kakanya ko kumviriza agakino kubijanye n'amatandukanya meza eka ndetse no guca amabango ukitse. Tubungabunge isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Mwaramutse Kasiyani. Ndindira dufatane urugendo tugenda turaganira narya turiko turagenda gusenga. Gaye Kasiyano we nitwari tumiye kukubona uja mu misa yaya masaha. Gaye ego birashika ngira igihe citera murabona yuko cegereje kandi ndazi neza yuko mutigera musaba mu nyigisho z'uburimi zitangwa na Tubura. Ni gute nokora itera ryiza? Kasiyano we dukora itera ryiza mu gihe twabanje gutegura isi yacu. Kulima twimbika isuka ushika kuri santimetero 30 z'amajakuzimu. Hanyuma nukwama wibuka gutandukanya neza ibiterwa mu gihe citera bivanye n'igiterwa. Yego reka ndakunganire Yorana. Kasiyani nukwama wibuka gukoresha umwavu w'ikirundi n'ifumbire y'ikizungu mu gihe citera hamwe n'imbuto zirobanuye. Ndere namba natahuye neza. Yego ngo nukurima indimbiro zanje nimbika isuka ushika ku masantimetero 30 z'amajakuzimu. Suko mwambwiye gaye hama ngo nugutera nkoresheje amatandukanya meza nkoresheje n'imyavu y'ikirundi ndetse n'iy'ikizungu. Nzokoresha ku biterwa byarivyo byose nzotera ntibagiye n'imbuto nziza kandi zirobanuye. Ego watahuye neza Kasiyani. Gukoresha ubuhinga bwa kijambere bwo kurima kasisa bituma dukingira isi yacu. Murakoze unyibukije icivugo ngo tubungabunga isi dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi. Ngiye gukingira isi yanje mu gushira mu ngiro zijya mpanuro zose duhabwa n'abafundi b'indimo. Tubungabunga isi dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi. Tubungabunga isi yacu tuyibungabunge neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Bamwe rero mu barimyi barashinga intahe ku kamaro k'inyigisho baronkejwe n'umugambi wa Tubura baranavuga n'ico uwo mugambi wabafashije. Jewe nitwa Nsengimana Justin mva ku mutumba wa Nyarunazi mu gacimbiri ka Kabuguzo muri komine ya Rutegama. Navutse mu mwaka wa 59 mfise imyaka ndi hafi mu 65 mumva ndakuze. Hanyuma nkaba jewe ndumurimyi mworozi mfise umugore umwe n'abana 9. Hanyuma ndumurimyi mworozi jewe mu kugira ngo njire mu mugambi wa Tubura kuva aho Tubura iziyino dusanzwe turi abantu turima nabi cyane kuko twararima akajagati biharage ibigori imyumbati bigitwabitera hamwe uduhara ugasanga ntitwakunze muri rusange ntitwimbura neza. Tubura imaze gushika ino rero ikatwereka ingene dushobora gutera amatandukanya meza twaciye tubikora uwo mwaka Tubura ishiki nibitweretse tuca dutangura kwimbura neza. Tuca tubona rero ko hari buhombe muri kahise na kubaho tuburiziye tuca tubona rero Tubura ni ikintu ciza cyane n'uyu munsi turi nyuma yayo. Jewe nararose ajyamarozware nararose itara igihe turiko turimbura ko turashobora kwimbura umwimbu wacu bukira mugabo dufise ajyamatara tubandanya twegeranya imyimbu yacu mwijoro no ku murango. Ajyamatara aradufasha cyane no kurara habona mu nzu yacu bigatuma n'abana bacu bamererwa neza bakiga neza. Iyo turiko turagira amatandukanya meza n'imbuto zitandukanye turimbura ubucane gose turaronka umwimbu utomoye. Kera twafata ibango tukaritiramwe ibiharage vyinshi 3-4 bikaca bizingama ariko amatandukanya meza atuma twimbura neza ibiharage bigatuma bivyibuha bikama cyane bitukaronka umwimbu kwiye. Inyungu twagiye kuronka ngaho dukoresheje umwavu w'ikirundi wonyene nukuvuga warahera kanovera n'ingoga ariko umwavu w'ikizungu ucufashanya n'amase y'ikirundi bigaca bitanye inguvu n'irambe mu kuzimu igiterwa kikabandanya kigira amagara meza kubwo umwavu ucanze n'uw'ikirundi n'uw'ikizungu. Hagati y'ibango n'irindi ku kigori ni santimetero 50. Hagati y'umurongo n'uwundi ku kigori ni santimetero 75. Hagati y'ibango n'irindi ku biharage ni santimetero 20.
hagati y'umurongo n'ubundi ku giharage ni santimetero 40. Haba ku biharage n'ibigori mwibango shiramwo intete zibiri. Ivyo bituma igiterwa kigira akayaga keza bikaronka no guhema neza. Tubungabungisi yacu dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi ukurima neza. Nkuko twabivuze mu ntango za kino kiganiro, akarero n'akaryo keza ho gukurikirana ikibazo. Tubibutse yuko abantu 10 ari bazotogwa n'umugwi uje gutunganya ibiganiro vya Tubura. Ikibazo cyacu rero kiravuga kiti mbega akamaro ko gukoresha amatandukanya meza nakahe? Kubifuza rero gutanga inyishu nziza turabasaba guhamagara mu misi y'akazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, kuva isaha 2 gushika isaha 6:30 eka mbere no kuva isaha 8 kugeza isaha 11:30 kugira ngo mushobore kwishura ku kibazo. Mu mpera z'ikiganiro kimwe muzotanga inyishu muciye ku nimero itare yatubura 31 ubusa 9 31 ubusa 9 muciye ku mihora ya Lumitel canke Econet. Tuzohagarika kwakira inyishu z'ibibazo vyabajijwe kuri ibiganiro vyose itariki 13 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu, reka dusabe abatumire bacu kugira ngo bagire ico badutekereye. Mu kurangiza twagomba dutere akamo abarimyi ko bo kubahiriza impanuro bahabwa n'abahinga b'indimo, na cyane mu gukurikiza amatandukano meza ku biterwa byose, mu guca amabango bakitse, mbere no mu kwijukira gukoresha ifumbire y'ikirundi ibongeye cyane hamwe n'ifumbire y'ikizungu ku rugero rwiza. Kandi twosozera tunahimiriza abarimyi ko bo kwijukira wa mugenzo mwiza wo gushira indimo hamwe, bagaheza bakarimira rimwe, mbere n'itera rikaca ribera rimwe. Ivyo navyo bica bituma ubakurikirana yoroherwa mu gihe habaye amakosa cyangwa ikindi kibazo kihabaye, bikamworohera kubakurikirana. Reka tugaruke ku mufasoni Arleti, mbega weho nta butumwa canke nta mpanuro wotekerera abarimyi? Jewe impanuro notanga ku barimyi n'abariko baradukurikirana bose, ubwa mbere nuko isi nziza iba ikwije vyose, ifise ivyunyunyu bikwiye kandi yimbuka. Ubwa kabiri, isi ryoshe iba yoroshe kandi ifise ivu ryirabura. Muri ico gihe rero haba harimwo ivyatsi bibi bike, amazi y'imvura arinjira neza adatwaye uburyohe, hanyuma iragumya akabomberwa mu gihe cici. Kubw'ivyo rero isi imeze neza, irakwega imisiba bivuye ku fumbire y'ikirundi isangano n'ibindi bisigarira, bigaca bituma isi igira akanovera kandi imera. Muri rusange rero turahimiriza abarimyi kubungabunga isi ndimwa yabo kugira ngo igumane uburyohe. Turashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro. Turizera tudakikeranya ko mwakironkemwo impanuro zitandukanye kandi ko mugiye kuzikurikiza. Cyari kiganiro kiba yagira kujanye n'itera ryiza mwateguriwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Tubura. Maniko Fao Tubura. Twihutire gutegura isi yacu kare mu guca imikobeko, mu gutera ivyatsi bikinga inkukura, mu gushishwagara mu ndimo, mu gutegura umwavu w'ikirundi n'ibisasizo vy'ibiterwa kugira tunagure isi yacu, aribwo butunzi bwacu kakazoza. Tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongeze umwimbu n'ubutunzi ukurima neza, mu gukoresha ishwagara, umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, twisunze ubuhinga bwiza bw'irima harimo no gukingira isi. Tubura, Tubura, Tubura.
isi yacu inaguwe kandi ikingiye dukoresheje ubuhinga bwiza bw'irima tuzogira isi ifise ivyunyunyu byinshi cyane ibika kabombera no mu gihe c'uruzuba imbuka cyane dukora n'umwete dorage isi nziza abana bacu tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza mu gukoresha ishwagara umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu twisunze ubuhinga bwiza bw'irima harimo no gukengera isi bitange cyane mwitera mu kubahiriza amatandukanya meza mu gukoresha urugero rwiza rw'umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu n'igitigiri cyiza cy'imbuto zirobanuye mw'ibango maze tuzogira akanyamuneza iyimbura tubura yemwe tubura umvesha tubungabunga isi yacu tuyibungabunge dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza nimuze turime mu gukoresha ishwagara umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu twisunze ubuhinga bwiza bw'irima